Yesu ashimwe. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uno munsi n'umunsi mwiza ku bakozi n'akazi. Benshi bagiye mu minsi mikuru, naje niyo narinje mva. Twagiye natwe muri defile twambaye umwambaro kandi nahakuye icigwa kuko ishirahamwe ryose rya defile ryambaye umwambaro. Ari kuvuga ngo babamenyera ku mwambaro bambaye nubwo ijambo ritaravugwa imvura yadukubitiye mu kibuga. Haleluya. Kwese tuja turiruka. Rero ndavuga nti kuri uyu munsi Imana nayo nyene ikunezereze, ikugirira umunsi mukuru mu bikorwa yikorera. Iguhezagire kuko ubutame bwawe subw'ubusa mu mwami. Ku mazina rero nk'uko umusenzi yabivuze, nitwa Patrick Ndikumana. Nigiye tugiye gusangira ijambo canke inyigisho kuri uyu mugoroba. Turi rero ku cigwa kivuga ngo gutahura imvugo za Bibiliya. Ubushize ku munsi wa gatanu twarangije tusomye umurongo nagomba ko dusubira kuraba, Matayo igice ca 5 ku murongo wa 13 na 14. Matayo igice ca 5 ku murongo wa 13. Muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe ubukiryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Twaravuze ko nk'uko umunyu uryosha ivyo kurya, niko abizera bakwiye kuzana amahoro aho amahoro atari. Niko abizeye dukwiye kwerekana ubutungane ahari akarenganyo. Nk'uko umuco uhurumbirwa, abari mu muco bakagira umunezero, niko natwe dukwiye kuba akarorero tukazana umunezero aho utari. Matayo 5:14 naho nyene twarahasomye ati muri umuco w'isi, igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Twavuze duti nk'uko umuco uhurumbirwa, natwe niko twategerezwa kuba akarorero. Twaravuze ko kenshi ho kuba umuco ngo dutanga akarorero, Satani mukenge kiwe yarazanye abantu twokwita abastar. Abastar kuvuga ngo inyenyeri canke aba influencer. Nukuvuga ngo abo nibo kenshi dukunda gufatira kakarorero, uburyo twambara, uburyo dutambuka, mbere n'amazina y'abana bacu. Ivyo siko byari bikwiye kumera. Ni naco gituma akenshi aba ba influencer canke aba star nyene barakoreshwa mu kudandaza. Ugomba ko ibidandazwa vya bisohoka, cufata impuzu dandaza marike mashasha uyambike aba star. Uzosanga abafana bose bariko baragura izo mpuzu. Ufate umustar umwe canke umu influencer yimweshe ijogo canke asongora imishatsi, uzosanga bamwemera bose, abamufana bose yabanduje. Uzosanga umu influencer yambaye mukonda out mugonga out kukamodere kiwe, usanga abamwemera bose yabanduje. Mberu ariho nuwo numvise bita ngo Rumumba kongo ngo ikinye ngo acagira ngo akana ngo magically ndihera ruko. Uzubona rero abantu bose bagira twatundi, bisigura ngo aba bantu
niwo isi abantu benshi bariko bigira ko bafatira kwa karorero. Ikibabaje rero nabonye muri ibi bintu sikindi nuko abo ba influencer nyene benshi biravugwa, sindabizi, biravugwa ko kugira ngo ubicamamare uba ufise akantu k'imiti, atumukinyi kugira ngo amenyekana ashike kure, kenshi ngo babagiye no kubafumu, kandi ivyo n'abakinyi barabishingira intahe, baragenda kubafumu kugira ngo bamamare. Ugaca usanga uyo yaramamaye, akantu kose agize niko bace bigana. Abandi nabo muri abo nyene abo ba influencer bamamaye gose, uzosanga bari muri ya mihari gishetani, aba framason, aba Illuminati. Abo rero nibo akantu kose bakoze kaca kamamara ku buryo abantu benshi babifatira kwa karorero, kandi no mu ishengero bigashika. Imana idufashe cyane. Ugasanga abakristo benshi natwe turabafana babo ba influencer, tuza mu ishengero twimwesheje nka banaka, novuga amazina ya bamwe muca mubumva, bamwe bakiyita amazina yabo, ati umwana wanje yitwa Mbappe, yitwa Beckham. Ugasanga niwo dusigaye dufatira kwa karorero. Uyo rero aje mu ishengero yimwesheje nka wa wundi nta ngorane. Ugasanga tuze mu ishengero twisize iwanja, ugasanga ngo iyi modele ngo nimba ari Madonna, ugasanga kubera ari cyamamare bose Madonna chaki wanje. Icyamamare kanaka kubera ko yasize ibitukura n'ivyirabura akabivanga n'ibikayangana ku maso, kubera ko abafana biwe bamukunda, bose ukazona bakubiseko no mu ishengero ngo ba. Mwene abo rero iyo bashikiriye ati yamara ivyo bintu, zawumva ati ngwerega Imana iraba mu mutima, Imana ntiraba ivy'inyuma, iraba mu mutima. Nyabuna ivyo bintu wavyadukanye gute? Abana b'Imana ntibambara uko, abana b'Imana ntibishira kw'ivyo. Ngo reka sha pastor, ngo rega burya Imana iraba mu mutima, ariko mu vy'ukuri Imana ntiraba n'ivy'inyuma. Reka turabe muri Bibiliya, turabe ko Bibiliya hari ico ibivuga ko. Turabe mu cete ca mbere canditswe n'Abitesalonike, cete ca mbere Paulo yandikiye Abitesalonika, igice ca 5, turabe ku murongo wa 23. Aravuga ngo kandi Imana nyene amahoro ibe ariyo ibeza gose, kandi mpwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri vyose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Uri kuraraba kuri umurongo, impwemu yacu Kristo niyaza azasanga itagira umugayo, ubugingo bwacu Kristo niyaza azasange butagira umugayo, imibiri yacu Kristo niyaza azasange itagira umugayo. Imana dufashe cyane. Bisigura ngo n'ivyo twirundako si vyiza. Ni vyiza ko Kristo umwanya n'umwanya yoza yosanga n'imibiri yacu itagira ko umugayo. Icete ca mbere Paulo yandikiye Abikorino, igice ca 6 ku murongo wa 19 n'uwa 20. Icete ca mbere Paulo yandikiye Abikorino 6:19 na 20. Haravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana,
kandi simwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Mpwemu Yera aba muri iyi mibiri. Mbega yoba ari inzu yawe ubamwo wewe, wokwemera ko bayita ko imyanda yose? Inzu utahamwo wewe uraramwo, wokwemera ko imicafu yose bayirundako ugaca uvuga ati kazima bari ndani batari ku mucafu? Ugaca utekana uvuga ati na mahoro kazima imicafu iri ku nzu ariko indani nkaba nsukuye? Nukuri ntivyo guhiteka kandi si vyiza. Arongera akavuga ngo sitwe twiganza, mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Mbega ivyo twisiga, twambara, twirundako bishimisha Imana? Ndiko mvuga ati ibi bintu numva bindundumiye ndabivuga, bamwe bati uraraba ntiwiteranye, turaraba ntibihere no mu nzi wawe, ariko mbaye ngombwa kubivuga. Haleluya. Dushimisha Imana mu mibiri yacu. Bisigura ngo imibiri yacu si pubere yo gushirako ivyo ari vyo vyose. Kandi ibi bintu naho tubikora tukavyishirako, turazi ukuri, turazi ko atari vyiza, turazi ko bidahimbara Imana, kandi uku kuri turakwiyobagiza. Bigaragarira hehe? Iyo umuntu apfuye babanza kumukurako vyose. Bisigura ngo wabaye kwisura umugarariji, none renguka imbere y'Imana ifumi kugirira akagongwe tubigukureko. Jewe niyo nsiguro ndabiha. Bagukurako ivyo wongeyeko vyose. Bisigura ngo umubiri wawe uri kuwutunga mu buryo budahimbaza Imana, mu buryo Imana idashaka, mu buryo busesema Imana. Ariko imibiri yacu irakwiye gushimwa n'Imana, tuyishimisha Imana. Turiko rero turiga icigwa cyo gutahura imvugo za Bibiliya. Hari ikibazo gihari kivuga ngo mbega gamurongozi, kunywa inzoga, kunywa itabi, gusuka imeshe, guhindura urukoba rw'umubiri, gukora imishatsi tukayishiramwo amatentire, ngo vyanditswe hehe muri Bibiliya? Ngo vyanditswe hehe muri Bibiliya? Twereka aho vyanditse kugira tubireke. Ariko nkubwire ngo umutima wawe niwe cabona, kandi urazi ko vyose nivyo kwandikwa muri Bibiliya, ariko umutima wawe urazi ko atari ivyo, uri gukora amakosa. Reka turabe ijambo ry'Imana muri Yohana 14 ku murongo wa 26. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice ca 14 ku murongo wa 26. Haravuga ngo ariko umwitsa ari we Mpwemu Yera, uwo Data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha vyose kandi azobibutsa ivyo nababariye vyose. Hano turabona ijambo umwitsa canke umwunganizi. Ukuvuga ngo n'umuntu iyo afashe ijambo ngo agire icyo avuze, ashigikirana n'ivyo wavuze canke n'ivyo wakoze. None hamwe ivyo ushirako vyose, Mpwemu Yera akaba yemeranya nawe ati mwana wanje kunywa agatabi ndemeranya nawe,
ndagusabe ntuzosubire kwinyegeza uzugendana amapake y'itabi. Nimba wisiga amabara mpwemu yera ukumva umutima ukubwiye ngo amen, shishikara mbere unavyigishe n'abana bawe. Ariko nimba ukubikora mpwemu yera akubwira ati ivyo ukora sivyo, nagomba nkubwire ngo garukirizaho. Tube abera mu ngeso zacu, tubeho ubuzima bunezereza umwami wacu Yesu Kristo. Nitumubabaze, nitumuratse, ariko tumwubahishe ivyacu n'abacu, tubaha akarorero keza. Haleluya. Inyishu kuri iki kibazo mvuge nti ibikwiye n'ibibereye muri iki cigwa nivyo turaba, na cane cane tumenye umwami wacu Yesu Kristo, tumenye n'ivyo akunda, kandi dutangaze ko ari ku rugi, ari hafi kuza gutora ishengero. Ivyo nivyo vy'agaciro. Ariko ntuzuzane impari, mbega kunywa inzoga n'icaha, mbega itabi n'icaha, mbega gushira imeshe haraho Bibiliya ibitubuza. Mpwemu yera niyemeranya nawe urabikora. Reka twiyigire Bibiliya. Twaravuze ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya uravye ibitabo vyose nkuko twabivuze, twaravuze ko vyasuzumwe, kandi uri kuraraba ivyasuzumwe nkuko Yesu abivuga, avuga ati naje kubishitsa. Turabona ishusho ya Yesu muri Bibiliya. Reka tubanze turabe ingene Yesu wa mwagazi babaga wa Pasika mu isezerano rya kera, ingene yari Yesu. Turabe Kuvayo igice ca 12 ku murongo wa 13. Kuvayo igice ca 12 ku murongo wa 13. Aravuga ngo ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo. Nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana, nta cago kizobazako ngo kibarandure, igihe nzotera igihugu ca Egiputa. Nukuvuga ngo hano turabona yuko hariho umwagazi wabagwa, amaraso agaseseka. Nukuvuga ngo ayo maraso bakayashira ku bishimajyango by'amazu yabo, kandi icago kije ahari ayo maraso hose abantu barimwo barakira, imfura zabamwo zarakira. Mu Banyefeso tuharabe, Abanyefeso igice ca mbere. Chete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca mbere ku murongo w'indwi. Aravuga hati muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Bisigura ngo umwagazi warakeregwa, warabagwa, amaraso agashirwa ku bishimajyango, abari muri iyo nzu abonetse ko ikimenyetso c'amaraso abo bagakira. Ni naco gituma natwe ntidushobora kuzokira urufu rw'ibihe vyose tutabonetse ko amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso rero ya Yesu Kristo turabona afise igikorwa cyo gukiza aho abonetse, nk'uko iki gihe c'isezerano rya kera ahabonetse amaraso y'uyu mwagazi abantu bose bari mu nzu barakira. Niko natwe dukizwa, tugacungurwa, tukarokoka, kuko tubonetse ko amaraso ya Yesu Kristo. Tuca tubona rero ko uyu mwagazi wa Pasika
mu isezerano rya kera Yesu yaje gushitsa. Yesu yaje ari umwagazi ukuraho ivyaha by'abari mu isi. Imana ishimwe cyane. Cyari rero ikimenyetso, ni naco gituma uriko urabona mwene ibi bintu muri mwene ibi bitabo, ucubona ko bino bitabo mu by'ukuri ari ijambo ry'Imana. Ikindi, Yesu niwe yasubiriye ibimazi vyatangwa kera. Kera baratanga ibimazi bitandukanye. Harabaho ibimazi byo gukuraho ivyaha, ibimazi vy'impongano, ibimazi bitandukanye. Ariko uri kuraraba Yesu Kristo ubu niwe kimazi cacu. Turabaha nyene mu Banyefeso, Abanyefeso igice ca 5 ku murongo wa 2. Abanyefeso igice ca 5 ku murongo wa 2. Kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura, akatubera, aho naciye akarongo, ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana, umubabwe umota neza. Nukuvuga ngo vya bimazi vyose batanga mu isezerano rya kera, twebwe dufise ikimazi isubirira ibimazi vyose, ni Yesu Kristo. Niwe kimazi dushikana imbere y'Imana, ngo mbere ngo kiba umubabwe umota neza imbere y'Imana. Kare baratanga ibimazi bakabishirako amategeko, nikibe kimugaye ijisho, nikibe gicumbagira, nikibe gipfuye, ibihimba ibinabiriya, ico nicemegwa. Ariko Kristo ni kimazi kizima kitagira agasembwa, cemegwa imbere ya Data, kikaba umubavu umota neza. Ico rero cyatanzwe kubera wewe, kubera jewe. Ngivyo ivyo dukwiye kumenya, ngivyo ivyo dukwiye gutahura iyo twiga gutahura imvugo za Bibiliya. Kristo tuvuga ni kimazi kizima gikuraho ivyaha. Turabe guharura, igitabo cyo guharura igice ca 21. Guharura 21, turabe ku murongo w'8. Guharura 21 ku murongo w'8 haravuga ngo, maze Uhoraho abarira Mose ati, cura inzoka isa n'izo, uyimanike ku giti c'intumba, maze uwakomowe wese niyayiraba arakira. Hano Abisirayeli bari bagoye Imana, baracumura. Nukuvuga ngo bategwa n'icyago, inzoka zirabatera. Inzoka zifise ubumara bukaze, zirakomora abantu benshi barapfa. Niho Mose yatakambira Uhoraho amubwira rero gucura iyi nzoka. Urabona inzoka yamanitswe ku giti, kandi uyiravye wese yakomowe n'inzoka, uyo muntu yacakira. Nukuvuga ngo ico ni kimenyetso cha Kristo. Reka turabe ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yohana igice ca 3 turabe ku murongo wa 14 na 15. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3:14 gushika ku 15. Aravuga ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa
niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Iki gihe kuri Mose amanitse inzoka, abayiravye bose bagakira, kumbura abantu ntibashoboye gutahura ivyari vyo, ariko Imana mu buhinga bwayo ivugana natwe mu buryo bwinshi kandi mu buryo butandukanye naho tutabibabara. Imana ishimwe cyane. Cyari ikimenyetso ca Kristo. Urabona Yesu hano aje gushingira intahe aya majambo ati nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Kandi nkuko abayiraba bose baca bakira, niko natwe tumwizeye tukamuhanga amaso azodukiza. Sinzi ibibazo ufise, sinzi ivyaguteye, ariko nagomba nkubwire ngo hanga amaso Yesu. Hanga amaso Yesu. Hari igihe usugerezwa n'ibibazo, ugasugerezwa n'uburakari mbere buruta n'izi nzoka zikomora. Abantu ngaha bari babuze inyishu, barabura uko babigenza, ariko Imana kubw'urukundo n'imbabazi zayo ibereka inzira yo gukira. Mose amanutse inzoka ku giti, nta kabuza ko hatari abantu babikengereye. Barabisuzugura, baravuga bati ntituyiraba, inzoka tuyihanga amaso dukire, bakabisuzugura. Ndakubwire ababisuzuguye naho atariho narindi, nubwo birita bitubwira, barapfuye. Kandi nkuko vyari biri ico gihe, ngo niko n'ubu bimeze. Hari abantu tuvuga ivy'agakiza bakabisuzugura. Mubwire ngo ubikunze umwanya ugishoboka, nimba uri hano ntuze kuva hano utizeye umwami Yesu. Wizere umwami Yesu. Abahanze amaso iyi nzoka bose bakomowe nayo baca bakira. Duhanga amaso Yesu, niwe nkomoko y'agakiza kacu. Turabe guharura. Igitabo cyo guharura igice cya 20 ku murongo w'indwi n'umunani. Guharura ku murongo ku igice cya 20, turabe ku murongo w'indwi n'umunani. 27 aravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati abira ya nkoni, muheze mukoranye iryo shengero, mwe na Aroni mukugwawe, mubarire igitandara imbere yabo gisendanisha amazi yaco, ubakurire amazi muri ico gitandara, uhe iryo shengero n'ivyo bashoreye amazi yo kunywa. Hano turabona Mose, abantu bafise inyota irababaza, baburaniwe. Mose atakambira Uhoraho. Mose arabwirwa ati tora inkoni yawe, ariko Imana ntiyamubwiye gukubita. Tora inkoni yawe ugende ubarire igitandara, ukibarire uti dudubiza amazi abantu banywe, akibarire. Turabona rero ko igitandara ari Yesu, kandi niwe atanga amazi tugashira inyota. Tubirabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 ku murongo w'10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 ku murongo w'10. Yesu aramwishura ati iyo uba waruzi ingabire y'Imana
ukamenya n'ugusavye ngo mpa utwo kunywa uwariwe, nawe uba umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Uhoraho yabwiye Mose, yewe Mose barira igitandara. Ucubona Yesu aje nkuko yivugiye ngo naje gushitsa amajambo yose y'abavugishwa, amajambo yose yo mu isezerano rya kera. Uhoraho yabariye Mose, yewe Mose barira igitandara kidudubiza amazi. Hano Yesu aravuga ngo yaba waruzi uwo ndiwe, bisigura ngo ya mazi yategerezwa kududubiza ku gitandara. Ndi hano igitandara kizima kidatanga amazi unywa uyu munsi ejo ukongera kugira inyota. Igitandara gitanga amazi y'ubugingo. Ati yaba rero waruzi uwo gusavye, nawe uwo musavye akaguha amazi y'ubugingo. Ico uyu munsi ugasaba Uhoraho akakumara inyota ya vya bindi. Igitandara hano ni Yesu. Turabe mu cete ca mbere candikiwe Abikorinto, igice ca 10. Cete ca mbere candikiwe Abikorinto, igice ca 10 ku murongo wa 4. Cete ca mbere candikiwe Abikorinto 10 ku murongo wa 4. Aravuga ngo bose bagasangira vya vyo kunywa vy'imhemu, kuko banywa ku gitandara c'imhemu cabakurikira. Ico gitandara cari Kristo. Imana ishimwe cyane. Bobo babona banywa gusa amazi adudubije ku gitandara, ariko ntibari bazi yuko ico gitandara ari umwe yasezeranywa, ari Mesiya, ari Kristo. Ariko uyu munsi wewe nanje turamenya ukuri. Kristo niwe banywako. Uyu munsi Kristo niwe mazi y'ubugingo dukwiye kunywa. Mu isezerano rero rya kera Mose yabariwe ngo barira. Mu isezerano rishasha tuje tubona Yesu abwira uyu mugore ati saba mbarira ndaguha amazi. Yesu rero hano niwe yabaha amazi nkuko tubisomye. Ico gitandara cabakurikira suhundi yari Yesu. Turabe mu gusubira mu vyagezwe igice ca 18. Turabe ku murongo wa 14. Gusubira mu vyagezwe 18. Turabe 15. 18:15. Ahari Mose yari karabwira Abisirayeli, aravuga ngo Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uwuvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mu biwanyu, azaba ari we mwumvira. Uri kuraraba aya majambo womengo abantu bari bihebuye, kuko ni nk'amajambo yari karababwira bihebuye, bavuga bati igihe Mose azoba atakiriho ninde azoba umurongozi w'uru rugendo. Hano rero Mose ariko arababwira ngo Uhoraho azobahagurukiriza uwundi ameze nkanje. Kumbure byarabagoye gutahura, ariko mu vy'ukuri uwo murongozi mwiza Uhoraho azobahagurukiriza suwundi ni Yesu Kristo. Ukuvuga ngo Yesu Kristo
niwe Mose yari karavuga. Turabe amajambo avyemeza abishigikira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 6:14. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 ku murongo wa 14. Aravuga ngo bano bantu babonye ikimenyetso Yesu akoze, baravuga bati nukuri uyu ni wa muntu avugishwa n'Imana yarakwiye kuza mu isi. Imana ishimwe cyane. Bararavye kuko bisigura ngo bari bavyiteze imyaka myinshi, ariko ntibari bwigere babona mu vy'ukuri uwo Mose yari yavuze. Ariko abavyihweje baravuga ngo mu vy'ukuri uyu ni wa wundi. Imana ishimwe cyane. Uyu ni wa wundi, uyu murongozi Mose yavugana n'Imana imbona nkubone. Yari umurongozi mwiza. Hano ngo nzobahagurukiriza uwundi avugishwa n'Imana ameze nkanje. Ikora azobahagurukiriza umuvugishwa ameze nkanje. Ariko mwibuke Mose yarananiwe. Mose yarananiwe kurongora Abisirayeli babashikane mu gihugu cy'isezerano. Ariko uyu wewe aruta Mose, azodushitsa mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Kuko Mose mu nzira vyaramugoye. Imana burya nimenyerwa. Imana ntikinishwa. Imana nta bugenzi. Ishaka abayubaha bakagendana nayo mu vy'ukuri nk'uko ijambo ryayo ribigomba. Mose vyaramunaniye, ntiyashoboye gushikana Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Yapfiriye mu nzira. Yesu aravuga ngo ni jewe nzira. Nta ushika kuri data ntamujanye. Kandi iyo twizeye azodushikana. Nazoduta mu nzira nk'uko Mose yabataye mu nzira. Haleluya. Mose aravuga ngo muzohagurukirizwa uwundi muvugishwa ameze nkanje. Ariko Mose vyaramunaniye kubashikana. Ariko uyu wewe azodushikana. Kandi vuba araza kudutora atujane kwa data. Nagomba rero imbere yuko tuza gusozera tubanze twiyumvire kuri aya majambo. Dusome mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abikorino. Igice c'10 turabe ku murongo wa 11. Icete ca mbere Paulo yandikiye Abikorino 10:11. Aravuga ngo ariko ivyo vyababayeko kugira ngo bitubere akarorero, kandi vyandikirwe kuduhanura twebwe abashigwako n'amaherezo y'ibihe. Nukuvuga ngo ibi vyose nariko ndavuga nubwo twariko turiga, Abisirayeli barabizi neza yuko abatabonetse ko amaraso habaye amaborogo abantu bapfuye bari babizi. Ariko mu rugendo rwabo uri kuraraba ingene Imana yabitwararika, ikabaha amazi akadudubiza mu gitandara, ikabagaburira manu, ikabarinda mu bugaragwa, ikabakiza. Ariko nagomba nkubwire ngo ivyabaranze bagenda bagora Imana. Imana itubabarire cyane. Ivyababayeko vyose rero vyababayeko kugira ngo bitubere akarorero. Muvyiyumvire namwe. Imana ibakuye muri Egiputa mu buja, ibakujeyo ukuboko gukomeye, ikabita ngo ni imfura Israeli, ni imfura yanje. Ariko nicabujije yuko bayigarariza banka n'ijambo ryayo.
twavuze ivy'inyambaro no gushaza ko bidahimbara Imana, benshi bandavye gitsure, bamwe bamwe nababona. Ariko nagomba ngubwire si jewe n'ijambo ry'Imana. Kandi nk'uko Abisirayeli Imana yabakoreye neza, bakamenya yuko bacunguwe, bakamenya yuko umukunzi wabo bakunda, nicyabujije yuko bagarariza. Ariko mu kurangiza hari amajambo nasomye, nubwo ntayasigura ko byinshi, reka tuyacishe kwa maso kugira ngo uwirata wese yirate ko yamenye Kristo. Matayo igice c'indwi murongo wa 21 na 22. Kandi zoba mpejeje abaririmbyi bace baza dusenge. Aravuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ivyo data wo mwijuru agomba. Hano aba bantu n'imvugo jewe sinashatse ko ndahinjiramwo cyane, ariko icyo ngomba ni iri jambo rivuga ngo atari ukora icyo data agomba. Mbega dukora iki data agomba? Ni iki kibazo. Turiko dukora iki data agomba? Yesu avuga ngo nimwankunda murazitondera ijambo ryanje. Imana ishimwe cyane. Nimwaba mukunda umwami Yesu, nimwumve ijambo ryiwe kandi muryitondere. Aravuga ngo benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza mu izina ryawe. Ngo niho nzoba jinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramye. Navuze ni sinsigura ko byinshi, ariko nagomba ngo tube abakora ivyo data agomba. Nagomba rero ngo dufate umwanya wo gusenga. Data aragomba ko tugenda nk'uko bibereye abera. Muri uyu mwanya tugira dusenga. Ushobora kuba uri hano utarizera umwami Yesu, mubwire ngo data nturi kurakora ibyo agomba nubwo yakuremye. Ni byiza yuko uza ukizera umwami Yesu. Nta handi ugucungurwa kuboneka atari mu maraso ya Yesu Kristo. Ni naco gituma nagomba ngo ndaguhe kaze kugira ngo uze wizere umwami Yesu. Birashoboka ukaba utagenze uko bibereye abera, ukavuga uti mu by'ukuri sinakoze ivyo data agomba. Muri uyu mwanya wo gusenga ndagomba ngo ndagusabe ufate umwanya wo kwishishitira, usaba Imana kugira ngo ikwambike, ende ukosore aho vyakunaniye, utunganye ingeso zawe. Tuve hasi dusenge, dusabe umurongozi Barakamfite Leopold adufashe gusenga. Yesu nzira, Yesu nzira, Yesu nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nayindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ija mu ijuru. Nayindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya, Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya, Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya, Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya.
twagomba gusenga Imana. Ndagusabe fata umwanya. Hari icyo twaremewe. Wowe utarizera umwami Yesu, mu isezerano rya kera yaravuzwe, Yesu yaraje yarakoze icyo yategetswe gukora ku musaraba, yaravuze ko birangiye. Wowe utaramwizera, icabona n'umutima wawe, uramufise mu bugingo bwawe, urumva ko inyota y'ivyisi aje kugira ngo birangire, bikikugora, hari ico ukenye, hari ico ubuze, urakeneye kuza kuri Yesu. Hari ibintu bibabaje aho usanga abakristo inyota y'ivyabo no buzima bitarahera, atatora mu mutima, ntaronka amahoro yuzuye. Mugabo Yesu niwe mahoro yacu, niwe atanga amahoro, niwe atanga stability, ni ukuvuga ngo gatekana. Hari kinogo mu mitima y'abana b'abantu, iyo kitagiramwo Kristo ngo akuzuze mpemu yiwe, uzonwa, ntuzoshira inyota, uzorya, ntuzohaga. Ariko ni Yesu wenyine umuriye urahaga, umunyoshira inyota. Uri hano, waramwakiriye, utaramwakira wari umwanya mwiza. Twama duteramira hano tuza, kandi ni byiza kuza. Mugabo wumvise hari kinogo c'ikintu kanaka, urasenga ariko wamusanga kiriko kirakurusha, kikunanira. Hari ahantu ugomba gushika ngo ubohoke, utabarwe. Wari umwanya mwiza. Hari uwumva mu mutima wiwe hari ikintu camunaniye, aripfuza, aragwa vyuka, akumva bidakunda, nagomba gutera intambuko. Uze tugusengere. Utaramwakira Yesu, naho duteramiye hano vy'ukuri, uri mu bazosigara mu bugaragwa, kuko abasigaye mu bugaragwa bose barariye manu, baranyoye amazi, ariko uko bashika imbere niko bidodomba. Na Mose arimo mu bagararije, kuko atashoboye kujabura Abisirayeli ngo abashikane i Kanani, nawe yaharuwe mu bagararije. Fata akanya usengera umutima wawe, baririmba kakaririmba igitero kimwe gusa, ufate nturaba uri hirya no hino yawe. Ntushobora gukora ibihimbara Imana Data wo mu ijuru atari waguhaye kubishobora. Kandi bishoboka gute? Ni ukuba warizeye Yesu, kuko ibitogushobokera bishobokera uwizeye Kristo. Hari ingeso zakunaniye, hari Kristo ari ngaha ashobora kugushoboza. Igitero kimwe gusa duca dutangura gusenga. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ija mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Yesu niwe nzira, Yesu ni nzira, Yesu niwe nzira. Yesu ni nzira. Bwira umutima wawe ubiwemeze, Yesu ni naho abadayimoni bo gutera. Yesu ni nzira, nzira munsi y'izuba niwe wenyene twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. kandi n'uyu ni wakiza ingwara, ni wakiza bijya byose wibaza yuko byaguteye, afise ubushobozi bwose. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Tangura wisengere, ngiye kugwerekeza mu masengesho. Hari abagororotsi bamaze kurya kuri uyu mutsima, bamaze kurya kuri Kristo. Twama tuza hano kugira ngo iryo jambo riduhe kwagukirwa,
riduhe kubandanya urugendo tutatsindwa, tutaneshwa, twuzuye ububasha, turwana tunesha, twamamaza ubukuru bwa Kristo. Ibyo navyo turabisaba Imana ngo bidushoboze. Tuza hano kugira ngo twakire inkomezi zo mu buryo bw'impwemu, tuba umuco niko ijambo ryavuze, tuba umunyu. Isi irarushe, irakeneye abatabazi. Ibyo navyo urabishobozwa na Kristo. Hari abafise ubwoba bagera imbere y'abantu batazi Imana bagahora, kandi tuhari ngo dusemerere, tuvuge, tubabwire ko Imana mu ijuru ibakunda. Urukundo rwayo rwatumye itanga Kristo ngo umwizeye ntapfe ariko aronke ubugingo budashira. Mana uri mu ijuru, turagushima ko uri umwizigirwa, turagushima ko waturungikiye Yesu. Uyu Yesu yavuzwe kuva mu itanguriro, kuva umuntu atandukanye n'Imana. Hari isezerano ryasezeranywe kandi igihe carashitse. Inkumi byara umwana w'umuhungu, kandi uwo byaravugishijwe ngo aze yitwa Yesu Kristo, kuko ari wazocungura abandi ibyaha byabo. Mana y'agakiza kacu, turi imbere yawe, turagushimiye ijambo. Uwo muco wari ukwiye kuza mu isi, wari ukwiye kuza mu gihe gikwiye, waraje kugira ngo abari mu mwijima bave mu mwijima w'urupfu ariko bashike mu bugingo. Mana y'agakiza kacu, turagushimiye ijambo ryawe. Waraje kugira ngo umurike, waraje kugira ngo abagororotsi babumunyu bataba umururazi. Mana y'agakiza kacu, turasengeye iri jambo, turasengeye ubwoko bwawe, abahungu n'abakobwa, abapapa n'abamama baje guteramira imbere yawe, none bahuye n'ijambo ribamenyesha Kristo uwariwe. Wavuzwe mu isezerano rya kera, uvugwa no mu isezerano rishasha, kandi mpwemu wawe hari ngo ashingira intahe ibyo, mpwemu yawe arahari ngo arongore ishengero. Nico gituma dusengeye abana b'Imana ngo bahe kuzuzwa mpwemu yera, bumve mpwemu yera, bemeza ko Kristo ibyo yavuze atanakazatsa, atanakanyuguti kazovako, isi n'ijuru vyovanwaho, ariko ijambo ryawe ni ngombwa ngo rizoshitse ico ryavuzwe. Mana y'agakiza kacu, turarisengeye rero kuko riravugutiwe. Ureke rivugutira abana bawe bagende nk'abana b'umuco. Hari abashobora kuba bari muri twebwe basugerejwe n'ibigeragezo by'uburyo bumwe canke ubundi. Hari abashobora kuba bari ngaha bakitswe n'amagara. Turasabye ngo uwo muco waje kugira ngo wirukane umwijima. Hari umwijima utera abagororotsi, abadayimoni b'ubwoko bwose, abasinzikaza amagara y'abantu, turabavumye mu izina rya Yesu. Abarwaye indwara zitandukanye, abagenda barakonyera, Satani akabanokorera ibinoko ngo nimugikira. Mana y'agakiza, turatuye ukugira neza kw'Imana. Umuco waraje ngo wirukane umwijima. Mana y'agakiza kacu, turasabiye iri jambo ngo ribere umutsima abagororotsi, ribaha inkomezi, ribaha ububasha, bagende bemye, badatinya abapfumu n'abarozi, badatinya abafirimasoni n'abaeliminati, mu izina rya Yesu. Kuko iri jambo ryaje ngo rimurike, ryemeza abantu ko Kristo yaje kugira ngo akure abantu mu rupfu bashikane mu buzima. Ndagushimiye Mwami kubw'ijambo ryawe. Hezagira buri muntu wese ari hano uyu mugoroba, abantu batahane intekera ikwiriye. Abantu bawe nibava hano bariko baratahuka, bagende babona umuco imbere yabo. Nahari mwijoro hanyerera, turasabye ibyo wasezaniye ku mugororotsi, ku bugororotsi buzomurikira abagororotsi ku murango nko mwijoro. Mana y'agakiza kacu, uze kugirira neza ubwoko bwawe. Turasabye ngo umuco wawe, ukugira neza kwawe kuze gutahana n'abantu bawe. Umuntu wese yaje hano ahaza kuruhukira, yumva aya masezerano ko yavuzwe uhereye kera, kandi turindiriye utashoboye kuneshwa nka Mose, utasize Abisirayeli mu rugendo nka Mose. Waraje Kristo uruta Mose kugira ngo uzodutahane, atanumwa gucitse, atanumwa kuvuye mu biganza, gushika utwinjije mu gihugu cyo mu ijuru.
wavuze ngo uri mu kiganza cawe nta mwansi ashobora kumugushikura. Turagushimira ko turi mu biganza by'ushoboye, turagushimira ko tuzigamwe mu ijoro no ku murango, turagushimira mwami, turagushimira mwami. Naho hoboneka ibyasamye nk'intambwe, wewe uri intambwe, umunago wo ku gishitsi ca Dawudi waranesheje. Nta bwoba tuzogira, mu biteye ubwoba tuzomenya ko turi kumwe n'ufise ububasha bwose. Mana y'agakiza kacu, ibyo vyemeza umutima wose uri hano, turagukengurukiye ko wumvise ugusenga kwacu. Zina ryawe ryubahwe, tugukomeye amashi menshi ko bikenewe. Tugushimiye umugoroba mwiza, umugoroba w'agahwekere, umugoroba w'ivyizigiro, kugomba kugorobezanyamo natwe gushikaho tuza kuryama tuze kubona Imana. Kumwe Yakobo yakubona ari hajya kuri ryabu yakabona icuririzo c'abamarayika baduga bamanuka, niko natwe dusavye umuntu wese ahaza kwibikira, ahazoba aruhukiye, abona abamarayika b'amasezerano baduza bongera bamanura. Abafise ibyo basavye babona inyishu ku bibazo byabo, abafise ibyo basavye babona Imana iriko irabazanira ibisubizo. Mana ubidukorere, ubidukorere. Turi tariki imwe y'ukwezi kwa gatanu, Mana y'agakiza kacu, reka abafise ibyo bagusavye babona inyishu kuri ibyo. Mana urugendo rw'ukwezi kwa gatanu abantu bazorubone mu mugisha w'Imana. Ko twateraniye imbere yawe, nawe uzirikane ibyo twagusabye, umwe wese kuvyo yagutumbereje ko. Mana uvyakire kandi uvyishure kugira ngo inezereze imitima y'abagororotsi tukiri mu rugendo. Ishimwe n'icubahiro bibi vyawe n'ibihe vyose, kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.